Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV mudahwema gukurikira banywanyi bacu turabakengurukiye cane ko mubana natwe mu bivugwa muri politike hagati y'akazi na muntu, ubutungane, umutekano, ivugwa mu ntwaro, ibikorwa n'abategetsi hamwe n'ibitangazwa nabo, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu n'ayandi makuru menshi yaba bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru bitandukanye. Hari n'ibindi rero tuba tohoreza dufashijwe n'amasoko yacu dufise hirya no hino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. N'umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba wo kuwa kabiri kw'itariki ya 28 Rusama 2024, aho tugiye kwibanda ku makuru ava mu nama nshinga amateka, n'amakuru atari meza cane ku burongoye nama nshinga amateka. Uwo rero ni Gerase Ndabirabe, n'umutegetsi agira kabiri mu gihugu ngo ntapfa kunyika kuko ngarakwiye kugira icaba abenegihugu bose bakabimenya. Ubu rero amakuru ahari n'abashinga amateka ubwabo bariko baribaza vyinshi ku vyo Gerase Ndabirabe yoba ari gukora mu gihugu c'Uburusiya, ariko ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko yoba afise cancer de la prostate, abandi bakavuga ko yoba yarahawe ishano. Turaza kumenya rero ukuri kwinyegeje inyuma y'ivyo vyose biriko biravugwa. Gerase Ndabirabe rero akaba hejeje indwi zishika kuri zitatu ataboneka mu nama nshinga amateka kandi adatonda no ku bikorwa vy'iyo nama nshinga amateka. Yabonetse irya nyuma kw'igenekerezo ry'indwi kwezi kwa gatanu 2024. Hari n'inkuru rero twabagejejeho y'ingene abarundi rero bariko baribaza vyinshi ku magara ya Gerase Ndabirabe. Twibutse ko Gerase Ndabirabe rero umukuru w'igihugu c'u Burundi aramutse yagize n'ico ashikiriwe naco, Gerase Ndabirabe niwe yohita arongora igihugu c'u Burundi. Se vyoba vyifashe gute kuri uyo mutegetsi? Muri aya makuru harimwo amabanga menshi ndetse n'abashinga amateka ubwabo kuri uyu munsi rero nabo bagize ico babivugako. Fyona kuri subscribe canke sabone ni gutera wafyona ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV, turabahaye kaze. Abashinga amateka ntibazi ivyo Daniel Gerase Ndabirabe arimwo mu Burusiya. Indwi zibaye zitatu umukuru w'inama nshinga amateka adatonda ku bikorwa vy'inama nshinga amateka. Twabibabwiye ko yabonetse irya nyuma kw'igenekerezo ry'indwi Rusama 2024. Ni inkuru twabagejejeho rero kuri iyi mboneshakure. Abarundi rero bibajije vyinshi bahejeje kuyumva. Gerase Ndabirabe yoba agwaye canke yoba ari mu rugendo rw'akazi rutazwi? Ico ni ikibazo cabajijwe uno musi kw'itariki ya 28 ukwezi kwa gatanu 2024 mu nama ya bose canke pleniyeri y'abashinga amateka. Abashinga amateka Gaston Sindimwo yabajije iyo umukuru w'inama nshinga amateka ari kubera amaze igihe ataboneka mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi handikwa vyinshi. Icegera c'umukuru w'inama nshinga amateka Honorable Sabine Ntakarutimana yishuye ko ingingo ya 19 y'amategeko agenga ibikorwa vy'inama nshinga amateka Igenema Interieur itomora ko mu gihe umukuru wayo afatiriwe aheza akaba arasubirizwa n'ivyegera vyiwe bibiri hakurikijwe uko bisumbana. Sabine Ntakarutimana rero akaba yamenyesheje ko Gerase Ndabirabe yafatiriwe ariko ko ibikorwa bibandanya atangorane iriho. Gaston Sindimwo ntiyanyuzwe, yaciye asaba ko batomora nimba umukuru w'inama nshinga amateka afatiriwe n'ibijanye n'akazi canke yoba agwaye. Sabine Ntakarutimana akaba yahunze ico kibazo hagiye icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka Honorable Albert Gashatsi. Uyu niwe yigishuye ko inama nshinga amateka itota umwanya yishura ibica ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu ncabake nta numwe ashaka kuvuga ivyo Daniel Gerase Ndabirabe arimwo muri zino ndwi zitatu. Gerase Ndabirabe yoba agwariye mu Burusiya. Amakuru y'ibanga dufise avuga ko umukuru w'inama nshinga amateka yasohotse Uburundi bw'ibanga aja mu Burusiya kwivuza. Aya makuru rero akavuga ko ata mutegetsi n'umwe yaherekeje Gerase Ndabirabe ku kibuga c'indege ca Bujumbura mu gihe iyo asohotse hariya abategetsi
nama nshingamateka bahora bamuherekeza. Amakuru dufise avuga ko Gérard Ndabirabe yasohotse igihugu vyitwa ko azogaruka itariki ya 25 ukwezi kwa gatanu 2024, ariko ku wa gatandatu heze yagarutse bivugwa kandi ko yagiye atawe asigaye amabanga nk'uko ubundi bigenda. Hariho n'ububasha bwiwe ata n'umwe ashobora kubukoresha aho no mu bijanye no gusohora amafaranga y'inama nshingamateka. Gérard Ndabirabe adashizeko umukono ntibishoboka ko asohoka. Ubu rero hari ikibazo kijanye n'imishahara y'ukwezi kwa gatanu abashinga amateka n'abakozi bo mu nama nshingamateka. Hamwe Gérard Ndabirabe atogaruka vuba, bo bose barashobora kudahembwa. Tubibutse ko ari umutegetsi agira kabiri mu gihugu, ariko menye ko atapfa kunyiga. Umukuru w'inama nshingamateka niwe mutegetsi yagira kabiri mu Burundi, ageze gishikira Perezida Ndayishimiye cotuma ahagarika burundu amabanga yiwe yosubirirwa na Daniel Gérard Ndabirabe. Nk'uko Gaston Sindimwe yabivuze, umutegetsi nk'ubu ntarekuriwe no kugumizaho igipfungo mu vyarimwo. Gaston Sindimwe rero yanahanuye ko hobaho itangazo ry'inama nshingamateka kugira ibihuha bihagarare, ariko Sabine Ntakarutimana na Bere Gashatsi bavyanse. Icaboneka co nuko abo bategetsi babiri batari bafise inyishu canke bakaba banyegeje ivyo bazi. Nimba Daniel Gérard Ndabirabe agwaye, yoba yarafashwe giturumbuka aca yiruka mu Burusiya adaciye ku baganga b'u Burundi. Se yoba atizeye ibitaro natwe turashoboye vy'Ikarusi byo vyategekanijwe ahagwarira abakuru. Se yoba agwaye gute ko amakuru ahanahanwa ari menshi? Zimwe mu mbuga ngurukanabumenyi zivuga ko yahawe ishano, izindi zikandika ko afise cancer de la prostate. Ese kuri koba ari ukuhe? Tubibutse ko mu nkuru ihejeje indwi tuyibagajije ko Daniel Gérard Ndabirabe nawe twe twababwiye ko ataboneka mu bikorwa by'inama nshingamateka. Ico gihe rero hari isanamu yabonetse inaheruka no kuboneka mu nama nshingamateka, dore ko bacisha ibikorwa vyabo ikibiriraho, ariyo ku itariki y'indwi kwezi kwa gatanu 2024. Niho rero yari aheruka kurongora inama ya bose. Kuva ku igenekerezo rya 10 mu kwezi kwa gatanu, ibikorwa by'inama nshingamateka ya bose birongorwa n'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Sabine Ntakarutimana. Abashingamateka rero bakaba bavuga ko nabo nyene batangaye babonye ibikorwa birongowe na Honorable Sabine Ntakarutimana. Bamwe bakavuga ko Gérard Ndabirabe yoba amaze indwi zibiri mu Burusiya mu rugendo rw'ibanga. Abashinga amateka ico gihe naho ntibari bamenyeshejwe urwo rugendo, niko iyo nkuru ico gihe yavuga. Ivyo nivyo bishasha rero kuri Gérard Ndabirabe. Amakuru atubwira mwayumvise nk'uko twabibagejeje ko nuko arwariye mu gihugu c'Uburusiya, nubwo bidatomorwa n'ivyegera vyiwe bibiri biri mu nama nshingamateka y'u Burundi, ari navyo biriko birarongora ibikorwa vy'abashinga amateka bose. Yandi makuru nuko Perezida Ndayizeye yoba yarambitswe umudari na Samia Suluhu Hassan arongoye Tanzania. We yahoze yarongoye Burundi yashimiwe mu kwambikwa umudari n'umukuru w'igihugu ca Tanzania kuko ari umwe mu bafise uruhara mu mutekano n'amahoro vyo mu bihugu bigize umuryango bumwe bwa Afurika. Aho hari mu mpera z'indwi iheze kuwa 25 Rusama muri Tanzania, aho igisata c'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika kijejwe ibibazo vya politike n'umutekano cari kiramutse gihimbaza imyaka 20 kiriko kirakora. Abandi bambitswe mwene uwo mudari ni Jakaya Kikwete yahoze arongoye Tanzania, Olusegun Obasanjo yahoze arongoye Nigeria. Urwo rwego rero Domitien Ndayizeye arimwo ari narwo rwamuhesheje umudari, ruhurikiyemwo n'inararibonye ziserukira uturere twose, hari uburengero, ubuseruko n'uburaruko n'ubumanuko no hagati muri Afurika mu kiringo c'imyaka 3. Rukaba rero rwashizweho mu ntumbero yo gufasha kurondera umuti w'ibibazo vy'impagarara zigenda ziraboneka mu bihugu bigize ubumwe bwa Afurika.
biri mu vyo baba bajejwe. Perezida Ndayizeye yashikirije ko igikorwa cabo nyamukuru ari ukuraba ukuntu ibintu biriko biragenda mu bihugu vyose bafatiye ku maraporo, ku makuru birondereye bo nyene hama bagahanura abarongozi. Ayandi makuru havugwa mu gisata c'iterambere kw'isi yose ngo nta gihugu na kimwe gishobora kuvuga ko cikwije ntibikunda. Uravye nk'Uburundi ko bwagiye buragira n'ibibazo kuba bucijukira ngo uno musi kwikwiza gushika aho tudakeneye abandi baza kudushigikira twoba turiko turihenda. Ivyo bivugwa na Guillaume Ndayikengurutse, muhinga mu vya politike, hari mu kiganiro n'imboneshakure Isanganiro. Akanegura ingene ibiganiro hagati ya leta y'Uburundi n'ubumwe bwa Buraya bimaze kuba incuro nyinshi ariko amajambo akaguma ari yayandi. Akabandanya asigura ati uno musi uravye ubuzima bw'igihugu ko bwifashe harakwiye kurengera urwego rwo kuvuga amajambo hama uko gufashanya kugasubira kuri leta y'Uburundi. Harakwiye gushirwamwo inguvu mu bijanye no gutungana ingene uburyo buke dufise tubukoresha neza. Kwikwiza mu gihugu ni vyiza ariko nimugende murabe kw'isi yose nta gihugu na kimwe gishobora kuvuga ko cikwije ntibikunda. Ikindi yagarutseho nuko hambavu y'ivyabaye muri 2015 harimwo abantu bashobora gufasha mu kubaka igihugu kibereye ariko baba mu mahanga atari uko babishaka. Leta rero ngo yoraba inzira ibereyemwo iyo bikoramwo. Ugiye kuraba no muri kahise k'ibihugu k'ibiyaga binini ni gake igihugu citunganya kigakomera kigatera imbere mu vy'ubutunzi, muri politiki cane cane mu vy'umutekano mu gihe ivyo bene co babaye mu mahanga atari uko babihisemwo kuko ubutungane ni kimwe no kugarukana amahoro n'ikindi. Muri kahise abantu rero baricaye bararaba ico guhitamwo hagati yo gushira imbere ubutungane bwugaye n'amahoro, baca bahitamwo ubutungane bushingiye mu kurondera gukomeza amahoro canke justice transitionnelle. Duhereze kuri aya makuru ko abantu 500 n'abana aribo bakozweko n'ibirwanisho bicira umuriro mu kiringo c'umwaka. Ibirwanisho 7,889 bito bito bicira umuriro nivyo vyegeranijwe mu kiringo c'umwaka 2023 kuva muri Mukakaro 2022 gushika muri Ruheshi 2023 naho abana 504 nibo bakozweko n'ivyo birwanisho. Ibice 79 n'abagabo kandi ni nabo babikoresha cane. Bishikirizwa na Thomas Ndayikengurutse ajejwe igisata c'amategeko mu w'igihugu wamahujejwe kugwanya irwirana ry'ibirwanisho bito bito bicira umuriro mu gihugu. Akongera ati ku myaka 10 iheze ibitigiri vy'ibirwanisho twakira vyaragabanutse co kimwe n'amabi akorwa afatiye kuri ivyo birwanisho nyene. Uno musi amabi akorwa mu miryango afatiye ku birwanisho batunze mu miryango, umupanga, umuhoro n'ibindi, ni naho ngo dufise ikibazo gikomeye. Kugira ngo intambwe imaze kuboneka muri ico gisata ikomeze kwiyongera, umukenyezi arakwiye gufata ikibanza ca mbere mu guhimiriza mu guharanira amahoro n'umutekano uhereye ku mushingantahe wiwe, abana no mu kibano. Ni ku kamo rero gaterwa n'ishirahamwe FEPAD riserukiwe n'umupfasoni Ariane Arakaza. Uwo ashimikira ko umukenyezi n'inkingi y'amahoro n'umutekano mu rugo afise uruhara runini mu kurwanya ibirwanisho bito bito bicira umuriro, kuko ngiyo hamaze kurangwa igikoresho gicira umuriro mu nzu, umukenyezi n'abana batekererwa n'ubwoba. Rero bikaba vyayazwe kuri wa 77 Rusama 2024 mu ruganda rwo kurabira hamwe ingene abakenyezi boterera mu kurandurana n'imizi karana k'ibirwanisho bito bito bicira umuriro, rwatunganijwe n'iryo shirahamwe FEPAD mu nyubako z'ikigo ndongozi i Bujumbura. Duhereje amakuru twari twabateguriye ngaha, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire, hari vyinshi muza gukurikira mu bisata bigiye bitandukanye muri uyu mugoroba.